So, reka magarare. 1, 2, 3. Ubu ndiko ndakura. Ndiko ndaba muremure sana. Jago mara nibaza hozi. Iyo nka kera. Cyane iki gihe mu kwiga abana iyo gikoresha imigenzo ya kera gucisha ukuboko hejuru. Umva nari kuzorinda mpfa nace n'umwambi. Abantu biyumvira ati jewe burya nzorongora umugore mu ce n'est pas possible. Imana yo bitandemye. Hano umugabo mwemera haba muguhane amakado. Uko nukuri. Ukamye igikuri. Ukamana ukamye na umana ni iki. Ce n'est pas possible je burya. Nico kintu naseterane n'Imana. Ariko acubona rero mu type mugufi. Ariya nifitiko. Arongoye umukobwa muremure nka hozi yo my god. Aya mabuta ndakiriye. Amina. Ukaca numva abantu bose baratangara ko kuka gatipe kwiri kariyemera. Ariko rero naje vraiment narihanga uyu musito naramwihanze. Ugituma namwihanze. Vraiment n'umukobwa vraiment yankunda kandi bya kwiri. Aje umukobwa amaze kutwagwa mu modoka bakamuha lift rimwe kabiri gatatu wa mutipe nawo natabaragura imodoka. Ariko manda akwiye kuba example y'abantu benshi. Nimwe budamukunda. Naje nakunda sana kuko nta nzigo nta beef ariko gususha vura nabi. Nagushavuriye. Oya nakubonye umuntu washavu gucura fundi suru menganiramba yagiye kumbera mwisho ariko sha ushavuye usa nabi. Karibu cyane mu kiganiro cyacu uyu munsi. Jewe niyo zirakoze nkuko muzi Siren Vibes. Abatarakora subscribe batevye kuyikora bien sûr bayikore. Hama abatarakora follow kuri Instagram, downloading application ya Instagram. Abafite application mwandike Siren Vibes amutugire follow. Hama Facebook namwe ndamudufollow naho nyene ko host bakeneye. Voilà, uyu munsi rafise umutumire. No mugenzi wanje sana, vraiment. Bamwe ngo no ex wanje, abandi ngo naramwase, abandi ngo niwe yanyanse. Umagene n'ibintu byinshi nyene byinshi. N'umukomedien mazigiye natwe ngasize ko mazi imisi mubibona, ariko mazi imisi menga ndijimye, simijinya. Sinungiye no stress y'ubuzima. Uyu munsi rero je nibaza ko nza gutwenga cyane. Nivyo nibaza. Ndi kumwe na Komando. Comedian, umuntu wa mbere muremure mu entertainment. My friend. Niyo umuntu wa mbere dufise muremure. Kwanza sinabonye n'ingene wuriye ngaho kuri intebe. Komando ni sawa? Ya ni bien ni bon ndashima Imana. Ndishimye kandi no gusuya kuyakorana nawe. Ya muje. Umvumeze gute wicaye muri Siren Vibes? Numva meze bien kwicara hamwe n'umu ex wanje kandi ya wakera. Ni hatari. Ya ndabona vraiment ni good nawe ndabona ya ubwami. Ya Imana yaragwaye ubwami ubu n'ubwami. Okay, duheruka ndakwigisha kuvuga subscribe mushana nashaka kuvuga Siren Vibes. Inde Siren Vibes. Siren Vibes. Gire follow gaman. Nawe. Gire follow Siren Vibes. Ya tugire kwa. Yes. Ngenge buciye wiyaga. Oya gusa ukuntu mukurambaza. Hari ukuntu ururimi rugondama rutagondama neza. Ya rutagondama neza. Ya bibaho. Kirimi ni hatari. Ni hatari. Je nahumvye kuba ntabonye ngene wuriye ngaho. So reka magarare. 1, 2, 3. Ubu ndiko ndakura. Ndiko ndaba muremure sana. Wabaye muremure. Sa problem amaguru nashikasi gusa nicaye. Aha rero bana umuntu wa mbere akwiye muri iyi ntebe hano kuryama nashaka kuryama agakora imisyo yiryamiye. Nukuri wisanzure uko ushaka. Irogo yanje ya Empower TV ne bayibona. Barayibona mugize nabusiguze hanaguye. Kiratse canje kiri discipline. Kandi ni gishasha. Muri Power TV nako batakora kugera ndego. Barafafasa rambaye bukari. Yego. N'umusi waje wambaye iyo bita gute? Sinzi ngene bavyita. Ivyo bita gute? Usiniangushe. Sijui kwe? Kweli sasa?
kweli ndaikwambia baadaye naambia uijui na wewe iwa naitai baba na uli sawa la kuchumpa la kuchumpa ni kiye kirimi la kuchumpa kivuye la kuchumpa ni kirundi kiri mu gikongomani la kuchumpa pole mu gikongomani ambaye kirato kiniki inye sivyo achagira la kuchumpa kuko la kuchumpa umuzani uburofa asi nk'ubu unyeje nawe ko turaba ex mbonye uri kumwe n'ujya mu tipe une nasanze ajya aha turi hari abandi kora ndakubabaze kora sindi gukubita ikofi byo cabisarisha kurya mu niga yo cagarara cangira ukunkaca ndaguhonyora bahita la kuchumpa yo la kuchumpa yo usanga ibintu byose byayanga ibahita la kuchumpa la kuchumpa na la kuchumpasio ujya mu niga no yamaye ikizira kirato yani la kuchumpa kandi nibyo bigezweho uramaze no kuganisha abantu kugihonyoresha abantu yego brem Tenda gufitiye akantu nyene nakubonye sabigirisha ko kari accident yo n'abatasore vraiment kandi byo bimaze kunshikira ko none ubahajya office biro binga kugira ngo umuntu mufitonde baba bari sawa sawa so je biro byanje bigoma bigwira kandi bikongerekana bikapunguka je mfise ibiro bijya kuri 50 na twanganye ibiro yego vraiment no mubire mero mutwe urimwo ya n'ibisusu quand mfise n'ibisusu binini amaboko acaba magufi jago mara nibaza hozi iyo nka kera cyane iki gihe mu kwiga abana iyo gikoresha imigenzo ya kera gucisha ukuboko hejuru umva nari kuzorinda mpfa nace n'umwambi ariko vraiment ari ibintu bigenda birahinduka ndabishima cyane Imana aho ntibabikubwiye bagira turabe koranga hanye tura oya bakoranga kumuko oya gute gutya oya umugongo ya Ega gutwenga aba burya abarundi barayamaze amenyara gutwenga arayawe ariko gutwenga arayo none ni wari wanje ari gukurantwenga yo nanje birambabaje mbere ntiwabibona mbere nabona urakaboga ariko anyway shakura mutsira abantu twaba turagira ka introduction gato mu banze bimenye wariwe agushaka kubanza waramutse hama wabwire n'ingene wari wakumbuye yanda baramukutsa sana ndaramukije nongera ndabashigimira kandi mugira subscribe ya kandi mukurikira ibikorwa bya Kamanda niyicaye kandi Kamanda ntiyazimye Kamanda ntiyapoteye Kamanda ubaje yaka ajya ku muriro kuri Empower TV reka magara babibone ari abantu aro nabibwiye ati gera subscribe kuri Empower TV acagira Empower umva kujya cyandikwa ariko Empower nuko nguko candikwa Empower TV mugire subscribe muze murabona ibintu bya Komanda Ambassadeur Rutwe Kabateri ya bisusu amsini mia so ndahangaha ego Nutse murakurikirana ibikorwa byacu kabazo abantu bandika Empower ngira no batazicongereza Empower bisiguriye Empower ambiriza rero ibintu biragorana naco uraza kukimbaza nitwaheza ndagiye ndakubaza ntwahejeje n'ivyinshi Imana yanje naco uravyandika gusa ndabona n'umuwanditsi ari imbere azaravyandika sawa hamwe bazorakurikirana ibikorwa bya Komanda amakomedi amakorabo ndiko ndakora ubu unyenje ntwika ubu nje nshushe naho mbagije ikintu kikaza kikananira uciye wigo vitoro bigusubye amakorabo ntaranabikubaza ego je Komanda no kuyena mugo ndazi ndisi uko ibinyenda mu maje ntabishorenga muzobona rapapasha tuzabisigura neza ko na subscribe yatango yavuga subscribe muvyibuke neza mugo basigaye mwigisha kuvuga subscribe neza ya bagira subscribe kuri Empower TV share comment ya nibindi byose nibagiye kuvuga muce mubikora byose ubonye linki
itoro ipartage nugire jalousie mon cher Zari jalousie usiganze ko prononcer abama n'ibindi ngiye kubigira kubyiga bamuta komanda chef wantu afite imitwe minini ya deliberation mutwe na imana yarawumaye c'est vrai ya abantu bashaka kumenyera ku mutwe iyo bihuriranye urazi ko hari abantu harabibaza ko iyo nk'utuko turi mu kiganiro abantu bakavuga ngo nkavuga nk'umutwe wawe ufite umutwe munini cyangwa nkavuga ko ukuntu uri muremure abantu bibaza ngo gucuko cyangwa bikura birakubabaza nibyo birakubabaza cyane complexe mo nimba bariziki ariko batabikubwira babara mengarakana abaci onondoti urazi gituma ndetse nigera mbabara kubintu naho kuko na Bibiliya tubwira Yesu Kristo yari ku muntu mugufi cyane yitwa Zakayo. Zakayo yari umuntu mugufi cyane nkuko komanda ari mugufi kwino saha none kataraye kwa Yuda ariwe muremure bagendana bagasangira kabisi nagahiye kataraye kwa Petero ariwe yamwihakanye inkoko itarabika gatatu hewe none yaciye ashima ku muntu w'umutoza kuri umuntu atwi nabi umuntu yamenyekanye ku mateka mabi Zakayo isura biriya yose urayitse isura biriya yose urayitse ya je buka mu muryango w'abakristo y'abantu babemera Imana y'abantu bakikijwe no mpamvu nishima kandi noreka kumenya mysteri yose kandi inza amateka ya Zakayo ya no mpamvu je na complexe shakunyite gikuri ndico uri ntucwa muremure ngo nuko kwisige ko naya Imana yo deliberation ati komanda ikabinyereka no mu nzozi cyangwa abapasteri babavugishwa bakaza bapfuye za Europe je no kuri nogera denane manifestation nukuri Imana sino kwemera Imana ati tujye kukugira muremure oya sinovye kuko gasha abagenzi no bakurahe reka nibirefu ndibuka tugeze gukorana ikiganiro ucumbye udashaka kudana n'umukobwa w'igikuri ushaka umukobwa muremure ariko mu nyuma cyambona amafoto ariko arasirukira hano hose uri kumwe n'umukobwa nawe nyene w'igikuri byava bihinduka wumva ushaka umuntu mungana burebure canke wabonye ibyo abantu barebare abigoranaye amafere yibona wenda gusumbura cyangwa guhagarara ku ntebe ibintu bikagorana oya ibintu nibyo gorana ku muntu muremure oya harya ikintu cyose Imana yashyizeho deliberation yewe ubuhinga buri we yarakuderibeye byose umva ugasanga anshatse guha akarorero kuko nshaka kujya ku muriro kucu warumva jiji so je mu bisanzwe ndigikuri kandi sinishima siniyemera ndigikuri ndiyize ariko n'ukuri kw'Imana nawe umana amaetaje muri etaje ndi ukamana ntanajeho kucyimfise nta nikinga ukama Landrover canye hama canye support nukuri kw'Imana je na mukobwa n'uwigikore notwara kweri nukuri tubabaza Imana umukobwa w'igikuri yaremewe ku mugabo muri abantu bazomona ati koko hozi tufate umukobwa w'igikuri ni hozi arongowe n'umutipe kuko akarorero nka yawu mingi basketeri urabona canke savoka canke warasi urumva babarebare nibo ndiko ndavuga kacubona igitori arongowe n'umutipe w'umubogare muremure umva nibitangaza umva ku bantu bose umva ni miracle nyene ariko acubona rero mu tipe mugufi ariya neftiko arongowe umukobwa muremure nka hozi yo my god aya mavuta ndakiriye amina ukaca numva abantu bose baratangara ko kukagatipe kwiri kariyemera ari kagufi kariya cyomba ati burya Imana irakora ibitangaza ntacyo bamenyanye gute ati byahereye gute ati cyomba ni miracle kuri wa iba miracle kubera iki nibi n'ubugombe urumva ndatangarije abantu nico ni kintu rakishimye naho uburenganya ati ucumba abantu agiruko
abonye mukakumanda kagakuri kakandi gakina amakomite kakandi gafise urutwe runini nka ecran pro urakabona ati uje no mugore undi ati oya reka kubisha baraharira swaganira hiyo no kugwana bakagwana banashima ariko rero bagiye kubaza ati reka nibyo nawe mwagwanye rega ujya n'umugore wiwe burya Imana mukurema burya arenganya urumva nakabaza nimba je mbashaka kabana washaka tukuzotangaza abantu abantu biyumvira ati je burya nzorongora umugore mubi ce n'est pas possible Imana yo bitande nta nubwo bamwemera bamuguhane amakado uko nukuri ukamye igikuri ukamana naho mana ni iki ce n'est pas possible je burya nico kintu nasedera n'Imana hama ni wamubura muremure uwo mubura bigenze gute nacaho sinzoba nitse ntushobora kumubura sinshobora kumubura nuko utaramemukira nuko wari waranyemeye ya gusa kandi twaratesa gusa wabona atakanote mfise gusa ibyo abantu bazaba birangira bavyemeye ko twakundana komanda oya none sivyo none twarabajama sana tu ntaco twenje nakuvumishije umunsi umwe uzozungurira ifana akoresha ikiganiro kirashika ahantu hose no mu Rwanda urashikayo na hehe oya je mu Rwanda narashitse kuva kera naraja yare wikina za football gusa utaweza so nivyo kabanda mwavyumisa bakubwa gufi n'amachanse mufise kuri komanda arabiyamye hakiri kare nimumurondere nato bigikuri umukobwa wese atari muri usari mugufi nta chance afise sishobora none ko amaze gukundana n'abakobwa bangahe 6 kandi bose ni barebare nta mubi kandi turazubyiza bw'umuntu kari ku mutima no muri visage yiwe mu maso cyane iki tayi je burya sinisondeka nta mubi arimwo kandi bose beza banyimira naho satani nyene bitewe bikanka nk'abandi bose urazi umuntu yeme akaja kwakira agakiza ajya bati satani ndamupfuye satani ajya rero aca mwataka iyo umuntu ari mu rukundo rero satani amwatakira he mu rukundo cyumva bwabo jambo iki abaterana hirya no hino aca usanga umukobwa nawe yipfumbuye nk'amazi yatanganyika yatereye abantu hirya no hino amakaburimbo usanga ari ipfumbu ntiyabagije nyagiye so ibyo ni ibintu sawa ex umva batandatu ubu urafite muri kumwe ubu onye oya kweri primary ko gusa byose ndi single ibintu by'abakobwa birababaza mu mutwe usanga ubikora byitaho sana usanga baragutera stress natwege tukazibatera birashika kuko nuko ntuzokome tuta mu mafuti abakobwa gusa n'abahungu turagira abafuti gusa ariko genda mweranda kweri mu rukundo bose niba kuwatse bababaza oya kweri uzosha nawe umbwira nkagwa n'amadresse yabo mukavuga ukababaza nkaho ndiriya kukubwira cyagiye ujya na awe yaratese mwarahebanye so nibirefu gusa ni isore ndende uzoyambwira inbox nawe iyo imuhura atakumbwira inyuma ya kamera ubona ko urabitse inyota uzurandika turaza kwigira inbox mwarahebanye nawe ubwo nanzi muzogira mariage komanda vraiment yo satani atawe so mama ndakubwira iyo umuntu amaze kuba mu rukundo satani aca yaduka narabantu ataryohe watujyoherwa wewe uri kumwe n'ujya mu tipe utudred nyene cyo mubona wa mu DJ narabantu ataryoherwa muri kumwe mu rukundo kibarya kandi babagenzi bawe babakobwa nabiwiwe hacamu razisha hose yafise urukobwa rushuga daddy wana ukora muri onibe wangu kandi rukora muri ubundi canye directeur general wa naka niwo basohokana nawe arakwemera nawe uramwemera oro kigacu usanga hagiyemo abandi barabateranije muri make urumva gacu usanga satani agiye urumva ibintu no nakubwiye ati urashaka kwakira agakiza
wamara kwakira agakiza kuvuga ati satani ndaguhevye hama rero arya rero wakiriye Yesu nuri muri Yesu wanabatizwa satani ajya kugerageza ajya akaguterera ajya rero uvise imbaraga nyere ucongera ukagwa ariko ubyihanye ukabyihana so kandi wana nigeze kumva ibintu ngo wakijijwe je nubu ndakijijwe ya twese tuvuga dukijijwe byatubisanga ku isi so ya je ndakijije ndamera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ya nuko Eric Empower TV amwemera ya nuko ya mwese murakijije na Robbie Boss barakijije anyway yavuze Empower TV ngere kenshi mwayumvise twakoranye emission la fois passé avuga ko agiye akarasinya tusa ko yinjiye muri yo TV kuzara kurema ama comedy shaka tubwire rero ubu natwe waratangiye gukora shaka tubwire ngere bimeze ma feedback wasinze abantu barakwakiriye canke uracarondeza uracahamagara abantu bimeze gute ugiranije n'ukuntu wahora ukora ubwa mbere so unye nawe reka guhamagaza abantu kuko nawe uracahamagaza kandi ijana n'ijana murindi sibyo nawe ufise ama miliyoni ariko ijana bacarikeneye so ndacahamagaza ku kandi abantu bankurikirana ya kuri Empower TV so ndabashimiye cyane kandi muzokamana umutima n'utari bwagire subscribe ayigire abone ibikorwa bya komanda n'abasore na Yasoni abo twahorana mu ihuriro unye twakoranye yadufashanya nyene nkako bwa bumwe bya bikorwa bw'amajambere bwa rukundo bwa bucuti nyene unye kandi ngiye kuba collab n'abandi ba star bo mu Burundi wa comedy ya eka n'abastari baririmba indirimbo z'igihugu canke z'urukundo nabo nyene tuzokorana muri Empower TV nako batagira nako batakora kugira ibikorwa byanje canke impano yanje ihagarara canke ukuzima oya bashaka ko kamanda zashushe aturira nkuko ndiko nditanga so nutari bwagire subscribe kuri Empower TV ayigire ya kora niyo wimukiye niyo nimukiye no kuri Komanda TV mugire subscribe nawe nyene nzora ndabaha sinoca ndahata ariko ingufu ibikorwa ishaka Empower TV nakwitakora kugira kamanda asubirane kagaciro kiwe ka kera hahandi yahora bamufashe nabi unye ari muri Empower TV bamufata neza ya bakabaka bebe nyene makabebe sijembegwa ya naberewe sana Tobze. Anyway, kera wari ukuntu wakunda kuboneka ama video baririmbyi canke uri kurafasha ama publicité y'ibintu byabo hari ukuntu nyene wari mu activité menshi ubunye Empower TV izoshobora kugusubiza kuri gyazi na wari ufise kiri mu misi heza canke kuri ahiti wari uriko basi ushobora kuboneka mu bintu byinshi ya ibintu byinshi ijyazi na rya cahari ibikorwa ishaka so ishaka nirindi ishaka niribura murindi cyane agacerere nahoramwo Empower TV ishaka kukankuramo ya agacerere narindimwo kwakuta bonekana mu bikorwa urumva nyene Empower TV nakwitakora kugira kagacerere kwakutabonekana mu bikorwa bambone bankurikirane ibintu bigende fresh bigende good poa kama kawa kama dawa nako Empower tagira no mpamvu ikwirama amakorabo menshi cyane hirya no hino kugira ngo kamanda izina rye ritajyama komite abantu bari banzi nyene hirya no hino uburenje nakanje nturira unje shushe kubwo Empower TV ya byose ndabishima no mukobwa yanyakiriye nyene kugira uri kuraba ubuzima ubayemwo warwayemwo bwa mbere n'ubuzima ubayemwo ubonye mbega baragufasha mu bibereho mbere byo gufungura canke ama déplacement ibintu nyene by'umusitari nka Komanda ko ndazi ko hano uzuciye abantu usanga abantu bakuze baguhagarika twifotoze tugira ibi mbega baragufasha mu mibereho canke muri byo by'ama déplacement ya imibereho déplacement byose na
baramfasha n'ukuri sinobesha ya we dog ubayeho fresh tu umbaye fresh tu ya ibintu ni good kama kawa kama dawa ibintu ni hasigaye kwa gufasha rero kurongora naco gisigaye cyo ego ya byose bizoshoboka ego uzofasha Empower TV umva ko akora gufasha ibintu byinshi ni kote ko wewe utera imbere hama wewe nabyo ibyo uri kurafasha TV canka Empower TV ni bihe ya ndiko ndafasha nka Empower TV ya n'amakomedi amarerese amafilme byose tuzokora ya kujya twara dukora hahandi twara dukora ya niko nkora harya muri Empower TV urabizi ko wahora nka miliyoni y'amaviews hariya wahora ukora muri Ihuriro TV ubunye uriza Empower TV kuzoba ha miliyoni y'amaviews uko warubikora mbere canke nakwizere twizere Yesu n'umukiza ya je ndakubyiza ukuri jewe nizera Yesu nk'umwami n'umukiza nakidashoboka kuko na harya ijya yageze harya ari twe tuyagejeje harya so na Empower TV tuzoyigeza nk'aho abandi tunarengerezeho so nta uvuka rimwe yuzura ingobyi mu bisanzwe gusa ikintu cyose no kwizera turizera kandi kubw'abafanzi bacu ibintu byose bizogenda good bisigura ko muri yonora wizeye ku bafanzi bivuye ku bafanzi yego turabyizeye kandi ndabyizeye cyane yego mu kurangiza shaka utubwira agakomedi maze gukora kuri Empower TV kagakundwa utubwire na scene cyangwa kadukinire ndakubise yeah reka no kakubwira so harako twakinye nja kwishuza gasore yasona mushigikira amunyegeza tukakinana n'umutipe yitwa Peter amwe na yasoni na komanda ya kariko kuri YouTube kari hiti hariko n'utundi hari n'indi episode nise soja twakinanye harimo na wetu andi Yesu binyoma ya iziriho kandi zirakundwa kandi ya reka tubwire abantu baje kuzirondera kuri Empower TV ndamuzira kuri Empower TV c'est sûr ko ayo babwiye ntushaka kubitahura ushaka kumenga vuze histoire iri vague canke ndatahuritse mugabo ugiye ukavyirabira barabivuga ati nk'imbarana irutwa niyo wiboneye that's right ndabishoboye ndibatse uzovayo igitabo cy'ikirundi naguhaye nicapfuye ubusa nawe nta kirunduzi anyway kuma sinzi ko bose azira abantu ugira ico babwira hama pana kudura gashanje no Mex wa ko sinakwasi ni wanyasi oya musanzwe oya gende ndabipfuka kuko akaruta kandi karakamira urabona vraiment je naje ndihanganye nakanyegeri kari hangu kasanga kikoreye igufa karanuka arakanu kanzwe ariko rero naje vraiment narihanga uyu musito naramwihanze ugituma namwihanze vraiment n'umukobwa vraiment yankunda kandi bya kweli aje umukobwa amaze kutwagwa mu modoka bakamuha lift rimwe kabiri gatatu wa mutipe nawo natabaragura imodoka agenda n'amaguru akaronka urumva uje muhari lift rimwe kabiri gatatu niko musihira 10,000 amayinite aturamtelefona umbaze rimwe kabiri gatatu uko ntirurabivye wonye kandi nshuti ibyo barundi nibyo byeze nibyo bisigaye bihari gusa umujyanira nije rero ugacumutwara amayo kwa moya fresh naho nyene rero usanga rero problem rero umujanye muhira ugenda mwana moya kwa moya oya ntuzorindire mu mikorosi abo na transigika yo rahira cyaje wari dejika ubundi wazani transigika abura karega agari karavugwa ra mama dore kiratu shaho cyangwa cy'abanyarwanda dore fantaro mama yo dore uratwika we ndatwiga nkimanukira akare n'agastire ko nganye ni ani yashitse ko mama ati ndazifise zose rero ni impuzu imwe akunda ayambara agiye ahantu quelque part sinze urayizi ndayifise yose ni impuzu ubufise yose yakuzimbye kandi ubukunda niyo iyo munsi
uyambara samedi dimanche ndibaza samedi yambara dimanche suruka yambara kugira abantu babone ko yakuzimbye oya komanda wari wahata uyambara rimwe entre samedi cyangwa dimanche ndayifise yose ibyo ntabyo nari ndakamenyenga anyway komanda ndamukunda cyane n'umujama wanje kandi arakunda kuntu nkazise yuko abantu benshi aramukunda d'abord kuntu yemereye yikunda wenyine akiyakira Jabira nivyo bintu vya mbere bingyohera bivuze ko abantu bose biyakira uko bimeze ko Imana yakuremye ukiyakira no bufise ku mugani niko Imana yaguha ne bufise ijisho rihenganye niko Imana yakuremye nizo hinakora ngo kuri bitinya rero komanda akwiye kuba example y'abantu benshi nimo budamukunda naje nakunda sana kuko nta nzigo nta beef ariko gushavura nabi nagushavuriye oya nakubonye umuntu washavura ucura fundi suru menganiramba yagiye kumbera mwisho ariko ushavuye usa nabi ubusuzoro bw'umuryohe kuko nyene Tanzania barambanye shavuye vya vrai yari umukameramani wawe yaragushavuza mbere kibe amba atari yagize amasound hiyo siku mama nikasema ni vimba mpaka kwa safire tembo ulivimba kama bajia bajia zamani zirachari uzagarutse za vrai mundangira nari bajia kuri witi nzikugemera umuso nukuri kibana zinzani nukuri bajia ndumwana zigishushe wallahi ego naje natangaye nko kutangaye ndawe ndanazifotoza ndashira kuri Facebook ya kacera ibajia njamba ziri peni zisigaze wanza sagwa 10 ubu ni jana ni 50 kama uzozinzanira rero magaruka ngaha uzoruryoye gukonyene kandi ukora neza Imana kuja imbere compliment bame bagushigikira mama mushigikira uyu mukobwa vraiment aritanga nakadakora Imana muhezagire azagire n'urugo rwiza amen aronka umugabo nkuko yitanga nawe yitanye nkuko yitanga amen komanda nawe Imana guhezagire kwera umukobwa uzoronda umutwara niyo mpano ndaguhaye soje dutwaye nusubira kumuguza mikorose ibyo ndabyakiriye amen nawe umutipe banaguhaye no mugiye mu byumvikana none Imana ibikoze ni feraye simufanye mu bufanyo urewe lakini sister Taore usijazeka nisamewe kwa Yubuto uracari muto sha Yubuto uracari muto niwe reka dushimira abantu ko reka dushimira twasezere nibaza ko mwagiye n'ikiganiro cya komanje nagiye nabwiye ko nayo nkumbuye gutwenga nayo maze imisi bisiretse nyine by'ubuzima mugabo bana guhura n'abantu hakamanje n'abantu abantu bo gushikira ko twara kwato mu buzima bwacu buryoha sometimes ngene kubibagira byo barukura ko baragira ubunzu twenge ubuzima bubandanye ko gutwenga bituma umuntu arama kandi sinzo tadavuba nivyo cyane rego gumufunza isura n'ibiharage biharage bimaze imisi bidashuhije usanga bisa nabi bifise ibintu ubibona muri byo mwisafuriya usanga bifimeze ukuntu ariko rero uzuryoye gutwenga usanga umva agasuriye gasa neza ariko utaryoye kudatwenga usanga iminkanyari warashaje ukiri muto kubera iki ntuyakira nturyoherwa Imana idusaba turyoherwe 90% utumushavura rimwe ariko 99 ukaguma watwenze no ufunze isura menganiramba agiye kumba mwisho tugira iminkanyari nk'ijya yaramba John Mandeme impanuro za yego tegeshura abantu bose baravyikiganira ko tubashimire komanda merci beaucoup mwana vyiganiro cacu mwaravye komanda mwagize subscribe kuri Instagram bavyo no kuri Empower TV kugira dushigikirane no kuri Komanda TV no kuri Komanda TV tuma twivuga dushigikira ibintu by'iwacu bakomeje biwacu barabizi ngeze muri bagasore aba bose bakigingi basengazi Jesus yiba Avinsuf ni benshi Cristiano Gomez n'abantu batuma ubuzima bwacu bworoha ushaka kuba rufisa gastress utashe gashobora waje kuma comedy ukaraba ugatwenga hama ubuzima bukaryoha ngenda rero mubashigikire mu ama views atuma bagira un peu d'encouragement aka courage ko kuma ko ibintu bakora abantu bavyakira neza canke babikunda alors commande merci beaucoup waje mu kiganiro Derie map najambuye mapurete nibutse ko ari jogori hanze wari gukubitwa ari guterurana merci my sister yeah thanks
Ego nshimira abantu baravyikiganira. Ya ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wo kwicara mukandaba ubugugu mvuga canke amajambo mvuga nimba nakubwiye nabi cyane navuze nabi ya sorry gusa je gusinze ko navuze neza ni ya hama mubonye link y'umusto muyitora muyipartage mubonye link y'iki gitipe cyo muri Empower muyitora muyipartage so mugira abo muba mubahwe ya nagahwane cyangwa cabaraho Jarastaman peace and love turabashimiye cyane naho ubutaha bye bye